hazogera igihe mu rugendo rwawe rw'agakiza ugira ibigukubita hasi, ariko kandi icigwa wovanamo canke ikintu Imana iriko irakwigisha, Imana iriko irakwigisha ngo muhungu wanje, mukobwa wanje, wige kudepanda kuri jewe, wige mu buzima bwawe kubakira kuri jewe, wige muri uru rugendo rwawe kugirira confiance jewe. Yesu ashimwe cyane, kuko ni jewe ndagushoboza. Bwana sifiwe sana. Ni bande bamaze gukubita iswata? Haleluya. Nande ndamaze gukubita amaswata menshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko ikidufasha, haleluya, kandi ikidutabara si performance zacu nziza, si ibyo twakoze neza. Ikidufasha ni inyota dufise kurondera Imana, kuko niyahaguma, haleluya, bizotuma Imana igaruka ikatuvizita. Haleluya, amen. Je bihora binshikira ngaha muri eglise nkabaraba, kandi Imana nkabaraba caye nkaraba abantu bamwe bamwe, abonzi, abo mbona kenshi, abo tumaze kuganira, nkabona saison z'ubuzima bwabo, nkabona umuntu adendebukiwe, nkabona umuntu vyagabanutse, nkabona umuntu atagishushe, nkabona umuntu umenga ariko arabivamwo, nkamuraba. Ariko umuntu jewe muramamagara nka telefone, n'umuntu ntakibona, ncamenya ya probleme yabaye ndende. Uyu muntu ifoko mvuze ifirimbi hakiri kare, kubera ategeza kuba yigira yinjire mu igafe, canke ari karagenda kure bivaye n'ingene ari découragé n'ibitagenze neza mu buzima bwiwe. Ariko ndashaka kuguhumuriza ndakubwira ngo muri urugendo rw'agakiza hariho amaho n'amaba. Uravyumva? C'est pas une ligne continue, mais hariho ama variation, hariho amakurbe, biraduga bikamanuka. Yesu ashimwe cyane. Nuno munsi waje gusa kubera waje umeze nk'ikintu bateretse aha, umenga sintuzi ni hamwe n'amaguru yawe. Hari umuntu yambwira fa passe mu Bubirigi yakije imodoka yiwe dimanche, GPS cirishiramo kuri life center. Uravyumva? Wana nyene ko imiduga yuba ari imiduga iri ifise intelligence nyene un peu artificielle, muravyumva. Kuko irazi yuko imisi yose dimanche yakije imodoka agiye muri life center. Yesu ashimwe cyane. Rero hariho n'abantu muri mwege ibirenge byanyu byabazanye ngaho no munsi. Ariko uravuga ati none no siba nkaja he? Hariho na wundi avuga ngo no kuvaho nkabuwande, no kuva ko nkaja he. Ndakubwiye ngo pfa kuza. Fa kwirondera, fa kubikora. Bwana sifiwe sana. Kuko n'igihe izobigira ihindura ibintu, izogusanga aho hantu, kuko ni Imana irespecta rendez-vous. Ni Imana ahariho hose kugendereye igomba kugira ikizogusangamwo kijanye no kuyitega no kuyirindira.